Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kurobanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu duseno dusange namwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara mu ntumbero kugira ngo bidufashe kubungabunga amagara meza no kumenya ni ryari umuntu yo kwitabariza kubajijwe amagara y'abantu canke agatabariza uwiwe. Mu kiganiro yaga muganga cyacu cuno munsi twagomba turabire hamwe mbega nuruhe ruhara twaduhuzu two munsi bamwe bavuga ngo iboka, abandi ngo silipe, abandi ngo suve, abandi ngo suvetuma, ariko ivyo byose nizera yuko bavuze kimwe canke kindi twese duca twumva ico umuntu ashatse kuvuga. Kagahuzu rero ko munsi umuntu yambara nimba wokita suvetuma, nimba wokita iboka, nimba wokita silipe, nimba wokita ngira ngo sinzi n'irindi zina, niko twagomba turabire hamwe mbega gafise cyangwa se tujya duhuzu dufise uruhara uruhe mu bijanye novuga ngo n'indwara zandukira ama infection ashobora kwandukira biriya bihimba novuga ngo biri concerne bikorwa ko na burya buhuzu bwo munsi. Hanyuma kandi muri kino kiganiro nagomba turabire hamwe mbega none umuntu yo kwitaho izihe, yo kwitwararika izihe, nizihe umuntu yohitamo gusumba izindi bivanye nico zimwe zishobora kuba zikora canke zonona ku magara yacu. Mu bisanzwe rero tutabarambiye mu ntangamarara tujya duhuzu two munsi twese twambara, mwese mwambara bita ngo suvetuma, turashobora kuba novuga ngo inkwezi y'amarere bivanye nuko umuntu atabimenye, atavyitwararitse, atabishize ko novuga ngo abihe umwanya, turashobora gutera ama infection byagera kubigeme n'abakenyezi bobo bikaba ibindi kubera yuko murazi ibihimba by'irondoka by'umukenyezi n'iby'umushingana cyangwa se by'umukobwa cyangwa se by'umuhungu ntibiremwe kumwe. Kubwiyo mpamvu rero mu kiganiro yaga muganga kino kiganiro twabahitiyemwo tugomba kubaganirira mbega n'ubuhe bwoko bwa suvetuma, yoba suvetuma ikozwe mu buhe bwoko bw'impuzu, kuko murazi yuko habaho impuzu z'ubwoko bwinshi. hari izo usanga kumbure zijya nyuzi zakozwemo zijya mpuzu ziri mu bwoko bw'amanilo cyangwa ibyo bitwa ni polyester cyangwa ibyo bitwa novango na makoton, ibintu nyene nk'ibyo. Koton nayo nako ari pama mu Kirundi biratahuritse. Rero imwe yose bivanye n'ico yakozwemwo umuntu ashobora kumenya ngo mbega iyi ni ryari umuntu yoyiprivilege, yoyishira imbere atangorane, ni ryari umuntu yogira ntiyoyirinda. Mu bisanzwe rero aha ikiganiro cyacu gituye kubabwira yuko izo umuntu yo kwitwararika cyane ari izikozwe mu ipampa, zikozwe muri cotton cyangwa zikozwe mu byo bavuga ngo ni amabambu cyangwa zikozwe muri lin, ibintu nyene nk'ibyo. Nibaza ko ubwo bwoko bw'izo mpuzu kumbure abatari bake bagize ntibazizi. Rero izikozwe zijya suvetuma burya buhuzu bwo munsi ubukozwe muri cotton cyangwa ubukozwe muri lin, izo ngo umuntu yogirane yoshira imbere muzo akunda kugura. Imbere yo kugura agahuzu ko munsi byiza woraba yuko uguze akari muri ubwo bwoko, kubera yuko ngo bwobwo burorohereza umubiri guhema, guhumeka. Aha byumvikana ko izidakozwe muri ibi tuko turababwira no kuvuga ipama canke lin usanga zitareka ngo umubiri uheme, umubiri urespire, umubiri novuga ngo uhumeke. Muri ico gihe rero urumva yuko hari ingaruka mbi mu gihe hari ibihimba by'umubiri kanaka novuga ngo biboshwe bibohewe ahantu novuga ngo bidunerejwe, bidahema, bitisanzura. Hanyuma umuntu aciye none mbega nizihe umuntu yo kwihoza, yo kwirengagiza iyo agiye kugura. Izikozwe mu manilon, kuvuga mu bwoko bwa nilon, kandi nizera ko kenshi impuzu iba ifise akantu kerekana ibyo yakozwemo. Natujya rero nizera yuko ukwikanye ukaraba bashobora kubona ka etikete kerekana ibyo kakozwemo, canke naho ukametrize ukamenya ngo iyikozwe mu ipampa imeze gutya, iyikozwe muri lin ikozwe gutya imeze gutya, ikoze kuyumva gutya, ikozwe mu bwoko bwa nilo
nayo nyene imeze ukuntu kugira ngo umuntu aheze amenye ni ryari nokoresha iyi iyo ngiye kugura numvirize iyo nogira. Rero ngo udusuvêtuma twose dukozwe muri nylon canke mu byo bita polyester canke ibyo bita ngo ni elastane canke ibyo bita ngo amadentelle, izo zose ngo umuntu yozihoza na cane iyi parti novuga ngo yo hagati na hagati y'amaguru kuko niho hakarirwa n'indugumba cane, kandi izo nazo nizigirane nizimeze nka zazi nizikozwe muri lin nizikozwe muri cotton, uko zikozwe muri lin nizikozwe muri cotton twamaze kubona ko iciza cazo novuga ngo zirareka akayaga kakarengana canke se zirorohereza umubiri guhumeka, gutyo rero ugasanga umubiri urorohewe, umubiri ntuhohotewe, ibyo bihimba vyambitswe utwo duhuzu two munsi ntibihohotewe. Nizera yuko muriko murumva ibitari biki kandi bifitiye akamaro amagara yacu, kuko impuzu twambara nazo nyene tutaziyumvireho ngo tuzige ko tumenye ngo mbega nka je ibintu kwambara yihe, aho naho nyene umuntu aba yihenze. Hanyuma kandi ikurikira ngaha naco umuntu yokwibaza ati none mbega umuntu yozigirira entretien gute, novuga ngo umuntu yozimesura gute, hari igihe uzamva baravuga ngo yeye ngo kugorora ngo ni bibi, abandi ngo ni vyiza, abandi ngo kwanikira ku zuba ngo ni bibi, abandi nabo ngo ahubwo ngo kwanikira ku kazuba gakengo canke se ngo ahantu atamuco yirasirako ngo kwanika hariya muri dushe nyene, ibintu nyene nk'ivyo. Kubijanye na entretien ngaha utunote mfise nateguye tuvuga ngo laver les sous-vêtements à une température suffisante pour éliminer les bactéries et penser à les repasser. Ngo umuntu akwiye kumesura novuga ngo tujya duhuzu two munsi kuri temperature iri eleve. Aha naho rero nibaza yuko naho yeka cumvikana. Hanyuma kandi ngo umuntu akitwarika kutugorora. Kubera iki? Kuzimesura muri temperature iri eleve nimvira yuko ngaha ayi duhava twumva yuko umuntu agomera kuzimesura mu mazi yabize, ukabiriza amazi hanyuma ugashiramwo zikamaramo umwanya kugira ngo imigera amabacteri yicwe apfe, ntibihabe gutera ama infection. Kubona urumva nyine ahantu hakunda kuba hari indugumba, haba amafrotema, imicafu n'icuya, ibyo byose bashobora gutuma umuntu agira yanduriramo ama infection, cyane cyane ko tuzi ko ubwo buhuzi bwo munsi aho bupfuka hose ari ahamwe cyane se ari ahakunda kuzanana, novuga ngo imicafu yaba umwanda mukuru cyangwa umwanda mutoya, ibyo byose bituvuye mu kutuvamwo muga ntibice bitugarukamwo. Iyo novuga ngo uduhuzu twambaye ducafujwe n'ibituvuyemwo byaba ibyo umwanda mukuru cyangwa umwanda mutoya, hanyuma tuheze ngo dukore isuku bihagije, birumvikana yuko yamigera itugarutsemwo duca tugirana, duca tugwara ama infection, duca twandura. Namaze kwivuga hagera ku bakenyezi n'abigeme hoho bikaba ibindi bindi. Kubijanye n'isuku nyene kandi ngo umuntu akwiye n'imiburi guhindura agahuzu ko munsi rimwe ku munsi, kandi ahandi naho umuntu akwiye kugira akwiye guhindura agahuzu ko munsi ubwo nyene atiri bararindira umwanya. Nigihe umuntu wagize sport, wagize ikashishi, wagize n'imyenyerzo ngororamubiri cyangwa wafashe urugendo ugenda n'amaguru ahantu hatari hato, nk'abantu bavuga ngo baba muri interieur, ugasanga kumbure kwideplasa by'amamoto, iby'imiduga, iby'amabajaje ntibyoroshe, naho byo bihari naho ugasanga birazimye. No ngaha mu gisagara turabona yuko igitoro kirabura, amabisi ugasanga ntayo, umuntu akava muri quartier y'impera y'igisagara ca Bujumbura akagenda muri ville hagati kukazi cyangwa se kurondera ikintu kanaka, cyane niyo hageze gutaha naho nyene ugasanga wawe imodoka bidakunda, ugafitamo kuhakubita n'amaguru, ibintu nyene nk'ibyo. Rero mu gihe cyose umuntu yafashe urugendo rurerure rushobora gutuma abiri indugumba cyangwa umuntu yagize sport n'imyenyerzo ngororamubiri, ngo akwiye kwitwararika guca ahindura ako gahuzu yari yambaye ubwo nyene kugira ngo hagire kugira ngo habe novuga ngo ikijanye no kugira ngo yandugumba yabiriramwo
n'imicafu ishobora kuba iri muri ka gahuzu kandi umubiri ushushe yo umubiri umuntu yagize siporo cyangwa se yagize urugendo rutari ruto n'amaguru, les pores de la peau zijya ntoboro z'uruhu rwacu novuga ngo ziruguruka cyane muri ujya mwanya umuntu afite amaraso ashushe yagenze yabize indugumba yagize nto. Ico gihe rero habakenewe yuko hasohoka indugumba irimo imicafu mugabo izi pores izi ntoboro z'umubiri nizo ziba en contact avec ibintu byanduye ibintu bicafuye, kuko muri ico gihe murumva yuko imicafu imigera ica isubira ikaza ikinjira mu muntu, ivyo navyo si byiza. Hanyuma kandi niyo umuntu ngo yabize indugumba cyane hashobora kuba hashushe ntiwagiye n'amaguru ntiwagize siporo mugabo ukabira indugumba cyane ukumva ko na hariya kariya gahuzu ko munsi gaherereye naho nyine wabize indugumba cyane, byiza woca ngo ugahindura kugira ngo ico cuya wabize indugumba wabize ibice bisubira kugira ngo vuba kwandukiza imigera, kubera indugumba umuntu ayibize umubiri urekura icuya urekura indugumba irimo imicafu. Umubiri ni moyen de libérer imicafu iri muri twebwe, ni bumwe mu buryo bwo gusohora imyanda imicafu iba iri mu mubiri. Rero si byiza yuko bisubira bikaza bikatwandukiza ibintu nyene nk'ivyo. Muco rero urumva yuko umuntu bakwiye gucakirana ahindura akandi gahuzu novuga ngo ko munsi kugira ngo bice bigenda neza. Hanyuma ikindi cyo umuntu yokwirinda cyane amasuvêtements, uduhuzu two munsi turi trop serré tukwegereye cyane tukubana cyane. Hanyuma kandi umuntu yokwirinda n'izitwa ngo izi zimeze nk'amasringue zisinze ko mbere n'ibintu kugira mu Burundi ibintu nyene nk'ivyo, kubera yuko bishobora kugira gutuma habaho le transfert de bactéries ku mubiri wacu. Niyo mpamvu rero umuntu niyaba ngo akunda gutranspira cyane akunda kubira indugumba cyane, naho twabonye ko le coton zikozwe mu ipampa ari nziza kuko zorohereza umubiri guhumeka guhema ukahespira le corps peut respirer facilement nimba wambaye sous-vêtements zo mu bwoko bw'ipampa. Ariko mugabo kubera yuko ishobora kuba imide ipampa ngo novuga ngo rinywa amazi rirajoba riratoha byoroshe kandi rikaba ryobika iyo ndugumba nayo rero burya ngo kumenya kuda kubira indugumba cyane, naho twabonye ko ibikozwe muri coton ari byiza nawe ngo burya yogirane niyo byibanda ko cyane kandi niyo byambaye naho yogirane yogerageza kuzana bihindura atagiye kinini yagiheze igihe cyose yumva ko yagize yabize indugumba bityo beza bigafasha. Bakunze rero ikiganiro yagamuganga gano cyacu ahantu bigarukiye cyari gitumbereye kubaganiriza ukungene tuno duhuzu two munsi iyo umuntu atabyitwararitse, iyo umuntu atamenye utwo ahitamo utwanditwo, iyo umuntu atamenye uburyo akwiye kuduhindaguramo inyuma y'igihe kanaka ni ryari umuntu akwiye guca agahindura ubwo nyene bukwinambo vuba bwango imiti yatuma ni ryari ni gihe umuntu yabize indugumba ni gihe umuntu afashe urugendo rurerure yagize siporo ibintu nyene nk'ibyo. Urumva rero ibyo byose umuntu atabimenye ushobora gusanga umuntu yishwe no kutabimenya, l'ignorance tue. Nuko rero jewe janje Imana iramburana n'abateguye kino kiganiro aha niho ndabikebanureye, naho utamba ikiganiro yagamuganga mwebwe bashasha muconde kuri s'abonner canke subscribe, vyoba byiza gusumba kugira ngo muze muraronka ibiganiro byacu bicishwa kuri Ntandura Idahita TV. Ni agahwane.